muraho mu kirundi baca umugani ngo aharaye inzara hazinduka inzigo, ariko burya nagira nkubwire ko mu bihugu bimwe bimwe byo kwisi hari naho kuzindukana inzigo naho itegeko ritabikwemerera. Ibi ndabizi ko utavyumva neza, ariko reka ndabisobanure muri ubu buryo. Amamiliyoni y'abene gihugu bo muri Koreya ya Ruguru abenshi muri bo bazindukana inzara, gusa ntibemerewe kuzindukana inzigo kubera ko intahe yo hitibikubita mu gahanga bitewe na Kim Jong-un. Igihugu ca Koreya ya Ruguru naho abene gihugu benshi bazindukana inzara, mu gihe hari umugabo umwe azindukira kwikawa yo muri Brazil, akazindukira ku nyama za Kobe yatumije mu Buyapani, agira n'ubwato bw'igihugu gatangaza. Uyu usumuyobozi usanzwe, sumukuru w'igihugu gasanzwe na gato, ni Kim Jong-un. Yiswe umugome ariko kandi akize mu buryo bwose bushoboka butopfa kugirwa ko n'uwari wese kwisi. Uyu mugabo nubwo abene gihugu bo muri Koreya ya Ruguru arongoye bashobora kuba bafise inzara irasanzwe, ariko we ntibimutera ubwoba kubaho mu buzima bw'ibyishimo kandi butangaje bushobora kuba buri expensive mu buryo bwumvikana neza. Uyu munsi rero wageze ngaha kuri Mahanga TV, reka ndakwereke ubuzima bw'ubukire budasanzwe bw'umunyagitugu w'umuperezida asumbye abandi bose kwisi. Aha rero turi ni kuri Mahanga TV, nawe jewe ni Abel Wiringimana nk'ibisanzwe. Tora gatebe kugira ngo ndakwereke ubuzima budasanzwe Kim Jong-un asanzwe yiberamo. Ndaguha ikaze. Igihe uzogera muri Koreya ya Ruguru saa 12 z'agatondo uzokumva indirimbo iteye ubwoba ivuga ngo wowe urihe generali wacu dukunda. Iyi ni indirimbo yumvikana mu ndangururamajwi mu mujyi wa Pyongyang. Iyi ni indirimbo isingiza igihugu, ariko kandi yashyizweho nka aramo ivyura abantu bose kugira ngo baje ku mirimo. Niba zoburiyo rero ikavuga saa 12 z'agatondo uzumenye ko umunsi utanguye gutya. Ariko kandi igihe uzobona muri Koreya ya Ruguru uzumenye neza yuko iyi ndirimbo atari yo kubakangura gusa, ahubwo nyabuna niyo kubibutsa yuko umunsi wabo utangurana n'umuyobozi mukuru w'ikirenga ari we Kim Jong-un. Aha kandi akaba ari mu misozi miremire ikikije umugwa mukuru, ariko kandi akaba ari n'inyuma y'igihome gikirinzwe cyane. Aha nta muzi kuberayo. Hari ya ndirimbo nakubwiye imeze nka aramu yo kuvyura abantu. Uribuka indirimbo nakubwiye ko imeze nka aramu muri Koreya ya Ruguru isa nkaho ivyura abantu kugira ngo batangure umunsi, ariko gusa iyi ndirimbo ishobora kuba imeze nkaho ari abanyarucari kubera yuko hari umugabo idakorako. Ubu ni Kim Jong-un. Umunsi umwe avyuka kare cyane imbere y'igicamunsi, ariko kandi iyindi minsi yivyukira atevye inyuma ya saa sita. Long Song, aha niho umunsi wa Kim Jong-un utangurira. Iyi ni inzu iri aha yonyene ahiherereye ku buryo bw'uko ata muntu n'umwe ashobora kumuvuruga mu bwenge. Iyi ni inzu y'igitangaza idasanzwe kubera ko iyi nzu ifite agaciro gahambaye cyane kangana n'imiliyaridi n'ibice bibiri vy'amadolari y'abanyamerika, 1.2 billion US dollar. Iyi ni zidasanzwe ifunze ku buryo butagaragara kubera yuko ifise ibihome n'inkingi z'umuyaga nkuba, ariko kandi uru rugo rukaba rukikijwe n'ivyuma bizibira itumanaho rya satellite. Iyi ni ingoro yubatswe mu buryo bwose, ifise ubwirinzi budasanzwe kandi yubatswe mu bwirinzi budasanzwe. Imbere muri iyi nzu igitangaje harimo piscine ifise uburebure bw'imetero 50, ikagira inkingi ziyirinda zavuye mu bugereki. Harimo ibiraro by'amafarashi kandi bifise ububasha bwo kugenzura ubushuhe. Izi zikaba ziri mu bwoko bw'amafarasi yavuye mu Burayi. Imbere kandi muri iyi ngoro habamo ikibuga cyagutse kidasanzwe cyo kugira ngo yimenyereze ko gukoresha inkoho ziwe bwite. Uyu mugabo ntiwumve nazanye inkuru yiwe, wumvise ubutunzi afise n'ivyo akoresha amafaranga yiwe nawe ubwawe byo kuyobera. Muri iyi ngoro afise icyumba ciwe kidasanzwe, akagira amashuka yavuye mu Butaliyani, amatapi yavuye mu Buperesi, ariko kandi aya matapi nayo akaba azimvye ugereranije n'ayandi matapi yose wabonye, kuko aya matapi ashobora gushikana ibihumbi 100 by'amadolari y'abanyamerika. Ingoro yiwe nta madirisha igira, ahubwo nyabuna habaho imashini igenzura umwuka kandi igashobora gutahura uburozi mu gihe cyose uburozi buba bwinjiye muri uwo mwuka. Iyi ngoro yiwe igitangaje rero nta madirisha igira, ahubwo nyabuna hari ivyuma bidasanzwe by'ikoranabuhanga. Ibi bijeje kwerekana yuko izuba ryarashe hanyuma Kim Jong-un akavyuka bitewe nuko yiyumva uwo munsi. Aha rero abashinzwe umutekano baba bafise akazi gadasanzwe kubera yuko batangura akazi kabo bashinzwe imbere y'amasaha menshi imbere yuko se uja wabavyuka. Nta gitondo ca Kim Jong-un gisa n'ikindi kubera yuko buri munsi ubufisi vyawo, kubera ko umunsi ubuteguwe neza ku buryo bw'uko atagihura n'icejo. Ibi rero babinyuranyuranya kugira ngo ntibiteze umutekano muke ku buzima bwa Kim Jong-un, umuyobozi w'ikirenga wa Koreya ya Ruguru. Haraho wumva ngo nukubinyuranyuranya ukibaza yuko ari amafunguro yawe ufata. Oya, ibi ni ibifungurwa byo mu gitondo kandi biri expensive cyane, bizimvye ku rwego utokwiyumvisha nawe.
ikawa yo muri Brazil. Iyi ni ikawa idasanzwe itegurirwa umuyobozi mukuru nyene kubera ko ifise n'agaciro kadasanzwe k'amadolari 500 ku kilo. Imbere yuko iyi kawa igera mu gikombe ciwe ca zahabu, ibanza gusogongerwa ko n'abandi bantu runaka bari hafi yiwe kugira ngo biboneke neza yuko ataburozi bwa bwasizwe muri iyo kawa. Muri iki gihugu abene gihugu bazinduka buri munsi batonda imirongo kugira ngo baze gutora umuceri bagenewe, navyo nyene bikagenzurwa ku buryo budasanzwe. Gusa Kim wewe nk'umuyobozi adasanzwe atangura umunsi wiwe mu mutuzo udasanzwe, mu makoti adasanzwe, imyambaro ifise agaciro kadasanzwe. Ahubwo nta wobura kuvuga yuko muri Koreya ya Ruguru n'igihe ubwaco kiba gitegereje umuyobozi w'ikirenga ari we Kim ngo abumbura amaso. Mu gihe rero amamiliyoni y'abene gihugu bo muri Koreya ya Ruguru batangura umunsi bafise inzara idasanzwe ndetse atakintu na kimwe bafise uretse agasupu k'amashu akanye cyane canke akagira umunsi w'amahirwe bagira bakaronka udutete dukeya tw'umuceri. Gusa ku muyobozi wabo w'ikirenga wewe siko bimeze, kuko Kim ngo avyukira ku meza idasanzwe iba yateguwe neza ihwanye n'iy'umwami koko. Ibinyamakuru bitandukanye rero byagiye bitangaza yuko ifunguro ryiwe rya mu gitondo riba ririmwo ugusesagura kw'indenza rugero, ariko kandi nayo mafunguro akayaherebwa mu gice cihariye c'ingoro yiwe ya Longsong. Kuvyukuri ntawobora kuvuga yuko ivyo kurya vyiwe ari ikimenyetso c'ububasha afise. Mu kubasahani yavuye mu Burayi, amafunguro yiwe ya mbere araza n'inyama z'ingurube izo bita palm ham. Izi ziba zimaze amezi 20, izi nyama zikaba zinava mu Butaliyano, zikaba zimara iyo misi yose mu nzira kuko n'inzira ubwayo zicamwo ntabwo iba yoroshe. Hakurikira ko inyama za Kobe beef, izi nazo ziba zitetse mu buryo budasanzwe. Izi nyama kandi zikaba ziba zizimvye cyane kubera yuko bavuga ko buri gace k'inyama kagurwa amadolari 400. Ku mafunguro y'uyu mugabo kandi bivuga yuko ari ngombwa bakurikize ko inyama zo mu Buyapani zitwa Wagyu steak. Bivugwa ko uyu mugabo akunda izi nyama kubera ko ngo zifise ibinure vyinshi kandi bikaba biyonga n'igihe abikojeje ku rutoke. Ngo iyo rero bamaze gukwiza ubwoko bw'inyama bwose bukenewe kugira ngo Kim Jong-un ashobore kuja ku meza, ngo bongera ko n'ivyamwa vyavuye muri Thailand, ariko kandi ngaha ngo babwirizwa kongera ko n'imyembe yavuye muri Philippines, bakongera ko kandi ngo n'ivyamwa vya Carlos ngo vyavuye muri Chile. Uyu mugabo Kim Jong-un nkuko ibinyamakuru bitandukanye bikomeza kubitangaza, bivugwa yuko ifunguro ryiwe ryo mu gitondo rishobora gutwara amadolari angana n'ibihumbi 3, mu gihe abene gihugu bo muri Koreya ya Ruguru bobo umwe wese ashobora kuba datunzwe n'amadolari 2 ku munsi. Gusa icyo wamenya kuri uyu mugabo nuko gutunganya ikawa yiwe arico kintu cyonyene bashobora kwitaho gusumba ibindi byose nakubwiye, kubera ko iyi kawa iva muri Brazil ngo iba yokeje mu buryo budasanzwe kandi ngo niyakunda cyane gusumba ibindi byose. Iyi kawa kandi bivugwa yuko ishipingwa kuva muri Brazil kugira ipingyonge ata muntu numwe abirabutswe usivye abantu biwe baba bari hafi yiwe bagumana na buri munsi. Iyi kawa rero bavuga yuko itumwa umukozi wiwe bwite, ikazanwa irimwo amazi yavuye mu Bufaransa. Bivugwa yuko akamoto k'ikawa uwari wese ashobora kukumva iyo iri mu cumba n'imbere yuko Kim Jong-un atangura kuyisomaho. Urabizi nkuko vyama ahandi hose ibi biraba kandi bikaba biri expensive, ariko bibera inyuma y'inkuta aho atamunyagihugu numwe yigera birabukwa. Mu mabarabara abene gihugu baba bashonje batagira nico gufungura, abana baja ku mashuri batagira n'imyambaro, ndavuga uniforme, abandi nabo bakagenda ku mashuri batanariye, abandi baranagwaye kwashi. Aha kandi hari abavyeyi babo baba bagumye batonze imirongo mu mabarabara batondeye ibigori baba baragenewe, ariko ngaho imbere Kim yirira yambaye amakanzu akomeye ari kumwe n'abantu biteguye no gupfa imbere yuko habaho n'ikinyamakuru kimenya yuko ari wagerageje kumwica. Uyu mugabo ku munsi wiwe ngo sukurya gusa, ahubwo nyabona ngo hariho n'umugenzo uba buri munsi. Uwo mugenzo ngo akaba ari ububasha hamwe n'ubutegetsi. Uyu yama mu minsi mikuru, ariko abene gihugu biwe arongoye bo bama bariko baramungwa n'inzara nuko amabahanze amaso ibyo bagenewe kugira ngo bibatunge. Uyu mugabo Kim Jong-un uyu ni igitangaza kuko ivyo arya si uburyohe gusa, ahubwo nyabona ni nk'itangazo. Uyu mugabo buri ntambwe yiwe no gusuzugura amahanga. Uyu mugabo buri funguro ryiwe riba ari nk'itangazo ry'ububasha, naho ibihano mpuzamahanga vyakikuje igihugu cy'uyu mugabo. Gusa imeza ya Kim yo ntiyigerwaho n'ingaruka z'ivyo bihano. Hari fromage ya emante yo mu Busuwisi, iri ni ikosa rikomeye kuba yobura mu bifungurwa vya Kim. Uyu mugabo Kim kandi akunda n'amafi yitwa lobster arobwa mu nyanja ya Atlantique, ariko kandi amafi akaba nazimvye cyane kuko agurwa amadolari 250 ku kilo. Aha birumvikana neza yuko kugira ngo aya mafi amushikire hariya muri Koreya ya Ruguru azayakanyishijwe, kandi akaba ari ngombwa yuko niyo bayashikanye bayateka mu buryo bw'abafaransa.
ariko kandi hari n'amagi adasanzwe yitwa beluga caviar. Aya rero yo arazimvye cyane kubera ko agugwa amadolari 7,000 ku kilo. Uyu mugabo kandi bivuga yuko akunda n'isosi y'amafi yitwa shark, ariko kandi aya mafi akaba yarabujijwe kuribwa mu bice byinshi byo kwisi. Gusa kuri Kim Jong-un yoyo aracara amafunguro yiwe ya buri munsi. Gusa tukiri ngaha reka ndagutangaza n'akandi kantu Kim Jong-un akunda. Burya ngo hariho na divayi y'inzoka, ni kuvuga snake wine. Burya ngo iki ni kinyobwa kidasanzwe gikundwa n'abantu bafise amafaranga bayafashe pe babatunzi kabuhariwe. Iki kinyobwa rero abagabo batunze bo muri Aziya bemeza ko ngo gifise ububasha bwo kongera imbaraga z'abagabo. Kim Jong-un afise amacupa menshi y'iyi nzoga amaze imyaka 20 yibitse ko azaravuvura buhoro buhoro. Icupa rimwe ry'iyi nzoga snake wine bivuga yuko riba rifise agaciro k'1,500 c'idolari. Imbere muri iryo cupa hakaba harimo n'igishushanyo ca cobra, biboneka neza yuko iba yizingemo indani. Uyu mugabo Kim Jong-un akunda ibintu byinshi, ariko cyane cyane ngo arakunda na keke zo mu Faransa hamwe na shokora zo mu Bubiligi. Ariko kandi ngo ibi bintu byose kugira ngo bimushikire hifashishwa za ambasade z'ibanga, ariko kandi ngo kugira ngo bimushikire arifashisha n'abacuruzi b'Abashinwa. Muri Koreya ya Ruguru gutembera bisobanuye yuko ugenda n'amaguru. Muri Koreya ya Ruguru ya magare nk'iryo giwawe wama ushobora kwibitoke buri munsi byo rifatwa nk'ikintu gihambaye cyane. Nayo imodoka muri Koreya ya Ruguru bimeze nk'indoto wamubona muri filime vyonyene. Gusa ku mukuru w'igihugu cyabo Kim Jong-un imodoka si ikimenyetso cyo gutembera gusa, ahubwo nyabona ni ikimenyetso cy'agaciro kandi ni ikimenyetso cy'ubutunzi kuri we. Kuri Kim Jong-un imodoka afise ni nyinshi cyane, ahubwo ni nko kubona ibikinisho bifise amapine kubera ko imodoka ziwe afise zirenga 100. Izi modoka zose zifise agaciro kadasanzwe, ariko kandi zasitse mu gihugu ciwe mu buryo bwihishije.